kuzikiza nabo nyashora no kwaduka karate mu bucagucagu Kare akandaga kubite Juma abantu bagiye baravuga ati eske Raphinha mbere uko avuga amajambo akakantu yoba yarakabonye. Match ya Argentine versus Brazil ndabona karate zishobora kwaduka uyu mugoroba. Amajambo ni menshi yaba ku ruhande rwa Argentine yaba no ku ruhande rwa Brazil. Iyi match nisanzwe koko amajambo ni menshi pe. Raphinha ati turamajya bwa mutsima nubwo boshaka twobatsinda mu kibuga n'inyuma y'ikibuga. Lionel Scarona ati singoma kuvuga ibintu byinshi mugabo nagomba ndamwibutse ko dufite igikombe cy'isi n'igikombe cyo muri Copa America. Ninda ari butsindi no ntambara y'amajambo ihamva iva mu majambo ikaja mu bikorwa saa 8 z'indwi z'ico hane wacu. Argentine versus Brazil. Binavuga ko abanyargentine bo banateguye kubanza kwerekana igikombe batwaye c'isi na Copa America bakabizana rimwe ari bibiri muri stade aho bari buzokina na kipe yitwa Brazil kugira ngo bari Buenos Aires hariya ku mugwa mukuru wa Argentine. Bari mu Argentine ariko kandi n'umwanya rega wa qualification kuri Argentine ko Argentine bagitsinda match officiellement baraba qualifier inyuma y'Ubuyapani bwamaze kwa ronka itike mu gihe uri officiel. Anzo wanda umufana w'Abayapani mu gikombe c'isi mw'abantu. Abayapani baratebwo. Abayapani bazi baro ntibasaza. Intambara y'amajambo hagati y'ibihugu bibiri Argentine ndetse na Brazil iraba ari match y'umuriro ko bigenda kose. Iraba ari match y'umuriro mugabo no munsi je wanashaka Argentine ifise Lionel Messi, ifise Angel Di Maria, ifise Lautaro Martinez, ifise Paulo Dybala. Niyo Argentine je do mapare nemeza ngo yari Argentine tyaye iryana y'ubugi mugabo uno munsi muraje gukina nta experience ya Messi ihari mu kibuga. Uno munsi muraje gukina nta experience ya Di Maria ihari mu kibuga. Uno munsi muraje gukina nturi bwifashishe Dybala mu gihe Messi adahari. Mbega haje uno munsi uza gusanga mediane yabo ni Rodrigo de Paul kujya bari bahagaze mu gikombe c'isi na Enzo Fernandez na Alexis McAllister. Bien sûr ni mediane nziza gusumbya Brazil twemeranye. Kuko na muzini mbovize mu kasere nka De Paul undi avize mu kasere nka Bruno Guimaraes ni zero si ibintu bisa. Uno muzini mbogira uyu musore wa Brazil undi abari hagati ni Guimaraes abari kumwe na Gerson. Ukabuvize McAllister na Gerson ntibigomba gusa. Mugabo Raphinha na Enzo Fernandez jewe do ma part je préfère Raphinha parce que uhereye kuri Enzo Fernandez ukaza kuri Juliano Simeone ukaza kuri Armada ndetse na Julian Alvarez ugaca abantu ari Vinicius na João Pedro na Rodrigo Goes na Rafael Diaz Berodi. Offensivement l'équipe ya Brazil yateye go. Brazil ni nziza mugabo uno muzi je ndico kindo karagarukako Argentine barahagaze ku kantu sino kitimigisha ahubwo iyo ukize n'ibintu biragushaka vyo nyene bikakwizana birakurondera kuko je no muzi sinitahuza ingene batsinze Colombia mu gikombe ca Copa America. Sinitahuza ingene irigwa itatwaye Copa America nimba cari kibuze Colombia sintahuza ingene irigwa itagitwaye. Mugabo no muzi Argentine mukina iminota 120 canke irenge mugome maje Matirobi Martinez asove equipe. Urakoze cyane. Mukina iminota myinshi Julian Alvarez agutsinde Lautaro Martinez agutsinde nako kantu baryamanye gusumba Brazil. Urakoze cyane bwana Juma kunzanira aka kantu uyu bamwita Christian Romero Chance Kuti Romero so sanzwe kine equipe ya Tottenham Hotspur. Binambabaza kubona munsi bari muri Access Antenne witwa Nicolas Otamendi. Binambabaza kubona munsi ndiko ndamubona saison y'ibishika nk'iya kane muri equipe ya Tottenham Hotspur hari ama equipe atagira aba défenseur. Bien sûr c'est un grand défenseur ashobora kine equipe nka Manchester United ashobora kine equipe nka Chelsea ashobora kine na equipe nka za Barcelona wanashaka equipe presque zose kuko ni profil abatari bake bakeneye. Iyi match reka ndayita te road to Ballon d'Or. Inzira igana kuri Ballon d'Or ku mugabo yitwa Rafael Diaz Berodi kuko ni nawe aguma agaruka mu itangazamakuru. Raphinha yavuze amajambo kuri Argentine. Abanya-Brazil biteguriye Argentine mugabo bitwaje le grand joueur pour le moment ari mu bihe byiza yitwa Raphinha. Mu majambo yiwe ati jewe Ballon d'Or nakivuze kuri jewe ico nondera nuko equipe ngene zitwara ibikombe. Mugabo equipe kina zigatwara ibikombe witwa umukenyi mwiza ari Ballon d'Or kuri wowe Raphinha.
nico gituma iyi jewe ndayise match ya Raphinha naco gituma ona nawe yavuze cyane mugihe nka Argentine barazi ko ata Messi bafise iyo Argentine udafise Messi cyakujana Julian Alvarez Di Maria Juliano Simeone cyangwa Di Maria n'abandi nta mukandida ari seri ya Argentine igomba kuduha canke urukino naco ruri buhindure kuri Argentine mu bijanye na trophée individuel ku mukinyi wese wa Argentine usivye ko ari match igomba kwandika kahise canke igomba kwandika mateka kuri Argentine ifise Copa America n'igikombe cy'isigeruka izo bisubiye kwikatisha izitike ikayikatisha ku mukeba wa biwe byose. Wumvise muri America Latine match ya Brazil na Argentine mes chers amis si kintu gisanzwe kuko no musino mujana ma trophée ari yo concurrence cyane uko tuvuga Barcelona Real Madrid uko tuvuga Liverpool Manchester United mu bihugu ari hepfo Argentine Brazil n'ikindi kintu iyi rivalite yarigeze kubaho hagati y'Ubufaransa na Brazil ukabona ngo n'umugabane wa Buraya bose bari nyuma y'Ubufaransa n'umugabane wa Amerika y'Amajepfo bari nyuma ya Brazil birimuka mugabo nk'abantu bari hamwe iza kuba ari nk'ama club yo mu gihugu kimwe twari kwita nka derby basi canke tukayita nka classico yo mu ico gihugu mugabo no mudufashe mugabane muri CONMEBOL sinibaza ko ari match international canke uzi ibihugu uno munsi bayitezwe muri federation ya CONMEBOL canke ku rwego rw'isi nk'iyi match uza Argentine na Brazil kuko ugende urabe na statistique byaro vyerekana ngo ni nkino zegeranye mugabo wibuke umugabo yitwa Raphinha rero igituma avuga ni ari karagaruka kuvuga Amajambo ati tugomba kubatsinda tukabajya bwa mutsima afite ijambo gusumba Vini no museka tuvyemeranye nubwo twizeye Vini mugabo turasubiza amashimo tukavuga ngo Vini wo muri club ya Real Madrid umwe amerita gutwara Ballon d'Or nawe turabona muri Brazil mugabo no munsi wa Raphinha yigeze ko ari na mubi bagomba gusohora muri Barcelona twaramubona muri Brazil turamunye muri Barcelona wa Raphinha turiko turabona muri Barcelona uno munsi turiko turamubona muri Brazil wanashima yanarengeje ko nakandi kantu nk'umukinya ari karitangira iki igihugu ciyo muri press conference arerekana ngo ndifuza ko Brazil cette fois avec generation yiwacu igera ku kindi kintu mugabo niyibagira kavuga ngo Neymar Jr igihe cyose azoba komeye arafisi ikibanza muri equipe nseruka bwa Brazil bivuze ngo Raphinha numwe mu bakinya hari uwandi yo kwitanga mu kibuga bagaragaza n'icubahiro bafise kumugabo witwa Neymar Jr bafise cyo kubona ngo umukinya yambaye mayo ya Brazil ntaba ari umukinya akwiye gutanga ibyo yishakiye mu ofete rega aba bana ikintu gihari gituma navuga ngo baba seriye cyane John shaka je sindabonesha amaso umukinyi w'umunya Brazil ari seriye nka Raphinha tugomba dushemo na Philippe Coutinho Raphinha ari seriye ku kazi kabona ngo akazi n'akazi nta bintu byo guca a gauche à droite bariko barakina uno musi abana b'abanya Brazil bahari uzane Vini uzane Rodrigo uzane Raphinha uzane Endrick uzane ba Estevao uzane ba Anthony batabaye selection bahindukiza amaso bagasanga idore wabo numwe ni Neymar Jr guharanira ishema ry'igihugu ca Brazil ni kumva ngo le meilleur buteur de l'histoire wa equipe ni Neymar Jr dushobora kuza turi kumwe mu gikombe cy'isi nitwaba qualifié amagara yiwe yifashe neza uno musi umugabo azwi izina rya Raphinha bo twarabivuze abatari bakini babitahura ariko benshi barabitahuye Ballon d'Or ni ikintu kidasanzwe gicanisha mu bagiye batandukanye uno musi abanya-Brazil bose baremera ko bibwe Ballon d'Or mu kwezi kandi ibi byatanguriye muri UEFA bitangurira mu bihugu byo muri Europe propaganda zina ziriye bigiye bitandukanye UEFA na Madrid nibahuza n'ibindi bigiye bitandukanye Vinicius abura Ballon d'Or abanya-Brazil bose bari convaincre ati nyuma ya Ricardo Kaka hari yageze ko dusubira kubona Ballon d'Or uribuka Neymar Jr Amajambo yavuze hakagerege yavuga no kuri Rodrigo Hernandez Cascante ati harageza wumva ko udakoresha imbuga mugabo no musoba umukinya asigaye avuga cyane mugihe na Raphinha arazi ibi byaratanguye muri ku mugabane wa Buraya Pedro yabwo ubushimwe bw'umukinya yaranze urukino rwa kimwe 18 gice cyanyuma arena retour Raphinha afise aho yakarifiye equipe ya insinzi bafise carton rouge Yamare yakinye yakoze buri kimwe cyose umugabo yitwa Raphinha hari ibintu atari karahabwa ijana kwijana merita muri equipe ya Barcelona canke ku mugabane wa Buraya bivanye n'ibiharuro karatanga nkuko kuna abafaransa no musi bose bari nyuma ya Ousmane Dembele siko muri Espagne bari nyuma bose y'uwitwa Raphinha bari nyuma y'uwo mugabo bararomarka ati Yamara arahari Pedri Gonzalez arahari mugiye mu Faransa no munsi on a tout oublié Ousmane Dembele arahari Desire Douri nyuma Barco uri nyuma Kylian Mbappé uri nyuma inyuma ya Ousmane Dembele no munsi mugiye uno munsi Raphinha arazi ngo support yanje kubicijana kwijana nsigaranye ni muhira
vya biharuro bagiye ati Vini akinye Copa America mbi indero yiwe n'ibindi nivyo bitumye abura Ballon d'Or yo ndero Raphinha no musayifisa muri equipe nationale wanashima gusumba muri Barcelona. Ivyo biharuro mushaka Raphinha nashaka gutsindwa match ya equipe nationale kuko arazi ngo ejo canke igihe bo vyitwaza bakanyima iki Ballon d'Or. Nico gituma urukino ni road to Ballon d'Or kuri Raphinha ruwa baje Raphinha gusumba undi wese. Abatari bakabage bareze kuko ibinyamakuru byanditse ko Raphinha ari we yifuza gutsindira match gusumba umunya Brazil wari wese. Iyi ni match igomba kuguma mu mateka abantu bakavuga ngo twaratsinze match ku bwa Raphinha. Jewe nashaka. Ni match bimukundiye nabaze ngo barashobora kuronderaho banche bakavuga ngo ko wari umwaka atabikombe by'imigwi iseruka byari bihari. Ubwo inkino zitwa ko zikontra za equipe nationale hari ico yakoze bakavyitwaza kuko n'umwirabure. Niba hindukiza amaso bagasanga Raphinha niwe yahaye qualification Brazil ya mondial uzoce mucaye. Supporters zo uriya kwa Barcelona cyari muri equipe nationale gusumba uko Vini yahetswe na equipe nationale bakumva ngo nahatacu twakoze bakemera ati Brazil twarashaye twese muri Copa America nacu twatanze mugabo bikagaragara ngo Vinicius yari cyatakoze yabwiza gukora uno munsi kuri Raphinha je ne pense pas kariyo izobarika si gikombe kiri officiel gihari ni qualification mugana izo qualification kudosha po kuri Raphinha ari serie kuko arazi ngo iki gikombe cha mondial tukakijamo nitwe umukinyi wa Barcelona natwaye UEFA Champions League cyangwa La Liga hariya nzogwana na Pedri mugabo muri Brazil sinzogwana na Vinicius ko Vinicius bigaragara ngo ibiharuro vyiwe bishobora kuzoba biri nyuma abanyabrazil bakavuga ngo umwaka weze wari wa Vini biranga setane ni Raphinha reka tumuje nyuma tumushigikire gusumba uko yo hava burera amanota hariya muri mu giseruka gihugu nako muri equipe ya Barcelona ko Barcelona byanga bikunda bagitwara Champions League baraduha abakandida babiri canke batatu muri 30 bagwanira Ballon d'Or kandi ayo manota azoca atakara harabazotora Pedri kubera ari mu Espanyol canke kubera bizi mugabo ndazi ko support ya Raphinha yategerezwa kugira ngo bakavuga ngo ibiharo vyerekana ko Raphinha ari we mwiza nk'aba Espanyol nka Barcelona katumupushinga twari yo Ballon d'Or sinibaza ko ivyo bizoba vyoroshe gusumbuko nko muri Brazil bampushinga rero niyo sense je numvamo yatumye Raphinha yumva yogaragariza buri wese morara afise canke ico bisiguye gutsinda runo rukino kuri we gusumba undi mukinnyi wese ari muri no squad. Ni kikintu wanashaka uru rukino Jodo Mapar novuga ngo nce kuri poste par poste. Erego no Mose Emiliano Martinez nuwo muri Argentine gusumba mu makreb. Sinibaza ko ahantu hicaye Emiliano Martinez ntuhashira Alisson Becker. Martinez uramusafise ubushimwe imyaka 2 kurikira nk'umunyagore yaranze umwaka kubwa equipe nationale no pas kubwa club. Nivyo twavuga ngo akina muri club ntonye mugabo nivyo Aston Villa nimba ari nto nawe Martinez ubushobozi ufise si buto muri Aston Villa turamubona ko yigaragaza mugabo no muzi nta kintu na kimwe gihari cyo tumaje abantu Martinez yica nta tereka Alisson Becker ni vimwe uje kuri kabiri hasanga Molina ni mwiza gusumba Van der Sar ivyo turavyemeranya uje kuri gatatu hasanga Tagliafico ni mwiza gusumba Arana mugabo muri axe centrale kuti Romero na Nicolas Otamendi Jean Fils umugabo yitwa Marquinhos ngatunga Gabriel Magalhaes nta kintu kimwe ushobora kumbwira ngo uransumba experience gukina tuje sinibaza ko kuti Romero anganya na Marquinhos sinibaza ko una musi Otamendi n'imyaka iri kwiragenda ko namushira kuri calibre ya Gabriel Magalhaes imbere yabo Rodrigo de Paul ntahari urukino ruheruka batsinda equipe ya Irigwe baje ko bakinisha mu kasere yitwa Leandro Paredes ariko na Macalister na Enzo Fernandez bagiye ko kina mu kenyero bane babiri batatu umwe mu gihe Dorival Junior kwa Brazil akina muri bane babiri hagati mu kibuga kwa Brazil hari Sirinombre kandi abakinyi bameze neza Rodrigo Goes arahari hari Gerson hari umugabo witwa Bruno Guimaraes kongera ko Raphinha nk'abantu umwe jewe uno munsi Paredes na Guimaraes ni mwiza gusumba Paredes ko Paredes no munsi yaraburi urengero ariko akina kwa Roma muri equipe novuga ngo idahanganiye igikombe c'abataliyano itahanganiye Europa League atagikombe kimwe ihanganiye uno munsi iraho tunyene kuhaba tu ebati ntituri bukoroke ntituri bugire gute uno munsi Macalister ni mwiza mugabo nzi konfise Rodrigo na Raphinha mediane igomba kubiri solide twatakije abataka babiri nivyo rafise Julian Alvarez numero 9 Brazil ntawe ifise mugabo João Pedro n'umugabo yitwa Vinicius Junior uzi ko ufise wingiri kwa Armada ikabiri ko Juliano Simeone ikabiri ko Julian Alvarez ubushobozi bwa Vini na Pedro aba bataka batatu ntabwo bafise kuko Juliano Simeone ni umwana yiga muri equipe nationale ukongera ko Thiago Armada tunagende wanashaka Simeone namugira umukinyi mukuru kuko experience amaze kubaronka akina na Madrid akina na Barcelona na mupermeta kuja hariho hose mugabo Thiago Armada uvuye muri Argentine wisanze muri equipe ya Rio ni kiki kintu Rio izoguha
kijanye na experience zo kwisanga ufise muri equipe nationale. Aha rero Argentine bahanze amaso umugabo witwa Julian Alvarez gusumba abandi bantu bose. Mugo muri Brazil urazi ngo Raphinha ni yakibura Vina arakibona. Vini ni yakibura arakibona umugabo yitwa Rodrigo Goes, arakibona Joao Pedro, arakibona Magalhaes, arakibona Marquinhos. Iyi ni match nkuko Azadi ariko arabivuga. Tugomba kwitega les grands joueurs gusumba abandi. Tuvuze les grands joueurs pour le moment. Yaba equipe ya Brazil combine yaba Argentine ro grand joueur ni umwe n'umugabo witwa Rafael Diaz Berori ni wafisi biharo bimuvugira ko afisi icyo ashaka gusumba abandi. Ya rivalite y'aba grand joueur ni rivalite entre les équipes. Urazi ko equipe ya Brazil itazi gutsindira Argentine kuva 2010 mu gihugu cya Argentine. Ino rivalite ihari hagati ya Brazil na Argentine, Messi, Neymar n'abandi mu myaka ya kure cyane iheze. Hageze igihe n'ibinyamakuru bitangura kwandika ati mudufashe ibintu bijanye n'ivangura bifatiye ku rukoba n'ibindi byo gwara muri stade ntibibe turabe match. Iyi ni match iri comparable n'izi match dora tubona muri America Latine. Abari ngwana abari final Brazil baje kugira revenge nyuma yo gutsindirwa muhira na Argentine, nabo bavuga ati natwe birashoboka ko tubatsindira muhira. Vinicius bashitse bari mu ndega posta photo kuri story ya Instagram aravuga ati Buenos Aires. Yerekana ati twashitse mu gisagara cha Buenos Aires turahari, ati twaje nka Brazil twahonyoje ibirenge. Mugihe uno munsi equipe serukagirwa ya Argentine yamaze kuvuga ati nous vous promettons l'enfer ici à Buenos Aires. Tubasezeraniye gionomo hano a Buenos Aires nimuvayo. Amajambo yo bayavuze isho ko ari match irengeye kumva ngo ni match ya Copa America cyangwa ibindi mugabo ifizi kivuga ni bya bindi Barcelona na Madrid bashake bahurire muri match amical. Iyi ni match igomba kuvyura abantu saa 8 y'ijoro kumva ngo ndavyuse kuraba match. Amaseri yose ibaye ni match atabari yo gusiba. Uno munsi nta mustara ariyo ngo Messi canke Neymar canke nde mugabo hariyo Raphinha wa Barcelona, hariyo Julian Alvarez wa Atletico Madrid, hariyo Julian Simeone wa Atletico Madrid, hariyo Vinicius wa Real Madrid, hariyo Raphinha wa Barcelona, hariyo Brazil na Argentine. Ibikombe by'isi bitana abandi bitatu ku mugabane wa Amerika. Ni n'umwanya rwo kwibagiza abantu bakavuga ati muri Europe nta mupira ukiriyo. Nabo bantu uburyo match ya Peiba na Espagne avugije abantu mugabo karaba realement uburyo bw'umupira buye ntabwo. Match yo mu Faransa na Espagne muri Euro yavugije abantu mugabo ugenda kuraba realement yo touch ntayo. Mugabo no je pense match ya Argentine na Brazil ni match ugomba kubona iyo rivalite mugabo no kuri tapi vero ukabona ngo ikintu kigaragara ngiye kuraba niki kuko numbwira ngo ndavye match ya France na Espagne ngiye kuraba ya Mare na Mbappe. Bon umwe numukinya karaduga neza uwundi ni gihangange mugabo ari mu biye bibi n'abakima atari comparable mugabo no munsi niki gituma udakompara Julian Alvarez na Raphinha Karolero. Umwari muri Atletico Madrid uriko amunaniza ko muri equipe nza Barcelona par rapport ya Atletico mugabo nawe ari muri equipe ya Argentine no munsi nziza par rapport yo Brazil statistique. Ni umwanya mwiza wo kubona eske Julian uyu Julian Alvarez nawe yari muri equipe nziza yotanga ibyo Raphinha tanga nawe ari muri equipe nziza. Eske Raphinha yisanze muri Brazil bigasaba ko yiheka nkuko nka Julian Alvarez tubona heka Atletico Madrid cyane gusumba ata undi amufasha ku bice byinshi kwijana. Birashoboka kwico kintu haba mwiyo balance kumva ngo ni match umuntu aguteruye akayiguterekera ngaho kumva ngo nta kintu nakimwe cyo tumusiba ino match. Rendez-vous rero ni ku saa 8 z'ijoro birumvikana ko twatangwe umunsi wa gatatu nibwo equipe yitwa Argentine irizibuze kwakira equipe yitwa Brazil ya mu gihugu ca Argentine nyene ku mugwa mukuru, naho ino match iribuze kuba iriko irabera no kuri netwaraba koko Raphinha n'abajya bwa mutsima cyangwa ibikombe bibiri batahukanye n'ibikombe cy'isi n'igikombe cya Copa America baraza kubindikana abasore ba mugabo witwa Lionel Scaloni. Buriya wibuke ko nivyo Argentine ifise Copa America heruka mugabo Copa America nayo Brazil baheruka bayifise basinze Argentine. Nuko imeze Ditek Burundi itambere guma gyongera aho mwasanga ama service menshi agiye atandukanye, murasanga kamera de surveillance zigezweho, murasanga amasonete rwego rugezweho imuza kwitaba umuntu amaze kumumenya, urasanga portail ikoreshwa na telecommande tiri uramagara umuntu n'umwe, barakora kandi amakwizina ari moderne, barubaka comptoir zigezweho, baragira ama design agiye atandukanye muri Ditek Burundi. Birumvikana rero ko ushobora kubasanga basanzwe bakorera ni muri Asiatique Avenue na hangwa nimero 19 nyuma yaho bita kwa Adams, aho niyo bakorera. Ushobora kandi no kuhamagara kuri telefone yabo yaba iyo mu biro 22 28 14 mu gihe kuri WhatsApp yabo ari 69 ubusa 53 majana na 92 mu gihe kandi ushobora no kubasanga kuri Facebook yabo
yabo, Facebook yabo ni Dtech Burundi, kuri Twitter ni Dtech Burundi ndetse no kuri Instagram ni Dtech Burundi. Mugiye basanga kandi no kuri website yabo ni website akaborongo Dtech Burundi akaborongo.com. Urahasanga rero zino service zimeze neza. Mugiye kandi muri Ren Butterfly Company ibikoresho byiza cyane by'abatayeri, abasazi bakora umwuga wo gushona, barabisanga ibikoresho bizima kandi vya original nka popirine ndende na gufiya, barafise inyuzi zisanzwe, amaswa, barafise kandi amatirete, barafise amaranga atandukanye kandi byose bikaba biri original. Baradandaza kandi imikasi, imashini, inshinge z'imashini, barafise amavuta y'imashini ni metero zipima, baradandaza imashini zishona nka Cornell King Mazwa yitwa Bloody Singer 20U, barafise silifirage nini baby lock, barafise silifirage zisanzwe no ya overlock, barafise zigzag, barafise machine ordinaire butterfly ndetse na singa, badanza n'ama pièces de rechange izo machine zose zishona. Ushobora kubasanga bakorera ni mu gisagara cya Bujumbura muri ville kuri Avenue de la Mission muri Two Star Shop Mail ikibanza G ubusa gatatu. Mugihe kandi ushobora no kuhamagara kuri telefone yabo 68 ubusa ubusa 4 cyangwa 71 259 ubusa 36. Birumvikana kandi reko kuba kere nagura bino bidandazo byo muri Ren Butterfly Company bari kure bare barungikira bakoresheje Amajambo transport, namwe mukariya mukoresheje imikash na Eco Cash. 2 minota igera kuri 17 muri studio zacu.